Yo my people, mambo vipi? Mumeze neza bakunzi ba Nuja Entertainment, twasubiye kubaramutsa. Amahoro y'Imana yongere kubana namwe aho muri hose. Tusubira kubifuriza umwaka mushasha uzobabere muhinza cyane. Ndasubiye kubaramutsa ndongera ndabana ikaze muri kino kiganiro turashoboye, kiganiro cy'umuziki n'abanyamuziki muri rusange. Nkuko vyama muba mwanyumvise ni Jean Morford MC Voice of the Money, Mike Masterpiece Keeper Motivation Champion, Ntori yatoje Animal au Desert. So ndaguhaye ikaze na kari muri kino kiganiro. Vyinshi tugira tubirabire kuri Satb aho neza na neza yaserukiye Burundi muri Afrima Award neza na neza uno mwaka uheze. Satb yagumye aduha content n'ubara cyahise duha, so reka ndaguha ikaze ni karibu muri kino kiganiro hama duce tugaruka. Yo my people, sasa ni novuga ko ari Satb yasurukiye novuga ngo Burundi muri Afrima n'ubwa mbere bibaye. Twagiye tubona n'abandi baririmbyi bagiye bakomeye bahuriye muri Afrima. Tugiye kubaraba twarabonye ba Kristo, twabonye ba Bruce Melody, twabonye Inosby, turabonye Diamond Platnumz, turabonye ba Harmonize n'abanyene bamaze kuba basikara hariya. Ni ikintu navuga ngo cyagiye kubagiha ishusho nziza umuziki wacu Burundi, kubera ko ni rya mbere bibaye. Ino munsi Satb hato twara trophy nimwe, ariko sivyo twifuza itsinda rimwe ni ryo gutwara yuko indirimbo best collaboration of the year muri Afrima. Ni indirimbo Kristo yabaye nomine, muravyibuka. So hato twara imwe muri izo, urumva ko ari zibiri. Hariho n'iyindi ashobora kuba indirimbo y'umwaka, n'indi ashobora kuba indirimbo y'umwaka na collaboration of the year. So natwe twara na kimwe, ni ikintu ciza cyane kubona umuririmbyi w'umurundi ashobora ino munsi ashobora kwizegwa akaba nomine neza na neza, nuko baba bariko barabona koma umuziki uba uri kurevoliwa. Ino munsi ni indoto nyinshi, ni indoto bari bafise yo kuzoja guseruka bagahurira hamwe n'abandi baririmbyi bihangange. Iciza ca mbere ni connection, ni kugira connection n'abandi baririmbyi ku buryo nubwo hatoba utotwara yo trophy hashobora no kuva ikindi gikorwa cagutse. No musi tuguma tubona kubera ko bazo performinga, ni kuvuga Inosby na Satb bazobisanye, donc umwe azotanga urundi aca kurikira. Niba rero tugize iminsi mbona aba video bikabaza cacana, twibaza ko hashobora no kuva ikindi kuko ndashobora ko novuga ngo Satb ntaragirirwa nta mukongomani barakorana kiretse uwo ntazi, uwo muririmbyi nawe nyene ntazi namo barakorana, nta mukongomani barakorana. Ino munsi bakoranye igikorwa cyo bacize. Ino munsi Satb muka twibukanye ko agenda avuga ati jewe ubu muziki nkora vision ntabari yo nganga mu Rwanda ngo Kongo nini. Abashaka kugira ngo afate urundi gwe afate Africa. Nico gituma ino munsi injana ubona ari karakoramwo ziri different. Ino munsi niyaje mu mapiano arakubita, ino munsi niyaje mu yindi midiho arakubita. Ino munsi rero ni umuririmbyi tutere akora ibintu vyose. Rero umuririmbyi ari karakora nkuko biroroshe cyane katera imbere mwami murabizi. Ino munsi niyaje muri Afrobeat akakubita, akaja muri amapiano n'izindi njana zigiye zitandukanye agakubita. Ino munsi ni yizegwa n'abantu bakavuga ati dushaka umuririmbyi uko araseruka, dushaka umuririmbyi uko araseruka. Rero ni kategori zose, nta muririmbyi avuga ngumva ngo ndirimba ibi, ujya muririmbyi avuga ngumva ngo ndirimba ibi, uwo ntaba ari umuririmbyi, abari umuntu yagize ikigwamana uwo mugiye. Ino munsi uri kuvuga ngo par exemple ngo ndumuhapera, ugiye kuririmba nk'indi midiho ya Afrobeat nani canke amapiano ugasanga umengo wahemutse. Hajya ntubura umuririmbyi akwije ibisabwa. Ubundi umuririmbyi akwije ibisabwa bari tutari nambagiye muri rap agakora, nambagiye muri Afrobeat agakora, nambagiye mu mapiano agakora, kubera ko umuziki no munsi benshi bakora. Eka noneho umuziki uhari ubu mwino minsi ni umuziki wa business, ni umuziki uja kuri marché udandazwa. No munsi hari ama platform menshi agiye adandazwa umuziki nka Spotify, Boomplay n'izindi nyinshi.
urumva izo ni boro tu gusa zidandaza umuziki kubera ko umuziki wino munsi utawugize business umuziki uraguhombera kubera ko murabizi ko umuziki na mafaranga menshi kuko ugerageje kuraba ino musiki gukora audio video ni ikintu kitoroshe kubaririmbyi usanga bakiri hasi rero ino munsi utamenya ukuntu ushobora guproduce ibintu ukora kugira ngo bizane wemvise hama nawe winzize bica bikugora byo gituma duhora tubona abandi baririmbyi batabirambamo nk'aba bandi baririmbyi twumva ba par exemple nka ba Satb ba Fizo bande aba baririmbyi bakomeye ugaca usanga abandi baririmbyi ntibariko barabirambamo bivanye nuko baza bagakora baza bagakora umuziki ugaca usanga baje kubera ikiryo bagaca ugasanga bari hits nk'umwaka umwe ubundi mwaka ugaca ubabura donc bakaba bariko baraprofita ikiryoha bakaba bariko barakora umuziki puru bababone canke bavuga ati bajye abantu n'abaririmbyi umuririmbyi arashaka no gukora indirimbo zibiri mu mwaka cye zitatu nziza audio video akazipushinga zikagira kure ugasanga arushije wa muririmbyi yakoze indirimbo 5 6 bivanye nuko umuririmbyi azi kwidandaza mu buryo bunaburiya ino munsi umuziki uri kuvuga ino munsi umuziki urimo amafaranga kugutungisha utunze benshi imiryango myinshi aho umuziki utarimo amafaranga hari kera muravyibuka ino munsi kandi utazi n'ubwenge uburyo ushobora kwidandazamwo n'ubundi ugumuvuga ko umuziki ata amafaranga urimo ugumubona bifa abandi batera imbere ino munsi arashaka kuza umuririmbyi ukabona umuririmbyi asohoye indirimbo imwe zibiri zice zivuma gaca bivyaza umusaruro agaca sumana b'abantu bamaze 15 ou bien 10 mu muziki mwama mwabibonye uburoni two kwiga turatanga murabibona rero umuziki ni business nk'izindi ni nkuko woshinga entreprise y'ikintu runaka ni nkuko ukujya bemvesisa mu ba novuga ngo mu baririmbyi ni nkuko bemvesisa mu zindi entreprise zigiye zitandukanye so ni Afrima rero ni ikintu caje kizana indi sura muziki no mu Satb yagiye kuduserukira neza bizogenda fresh bizoba ku munsi w'ejo 11 muri Eco Hotel nibo bashikiye n'abandi Vyamaze bigiye bitandukanye mu muziki wa Afrika neza ni ikintu gikomeze ni cohesion twakwitegamo ikindi kintu kidasanzwe mu muziki wacu w'u Burundi ndetse no mu baririmbyi bacu b'Abarundi kubera ko baracabagira bidi nabo kugira ngo bashikaye ariko ushaka kwamaza ikintu wakizana muri Nuja Entertainment kugira ngo ibintu bigane neza cyane tukagufashanya kugira ngo bishike kure nuko bibameze reka nagushimire wakoze bishoboka kugira ngo umvitse kino gane gushika gihere yereje more for the MC of the money Mike Master Peacekeeper motivation champion no yatoje anima odesert yari Jamal for the MC za Nuja Entertainment system mu biganiro reka namutse witwa Moses Tonto ari amukanyosha yo hasta la vista.